Yego. Mushinga nahinda baramukije. Mwaramutse. Mumeze neza. Yego tumeze neza cyane namwe. Natwe ni muhe turakomeye. Tubasanze hano kuri chantier mu ntangura mu turidondo. Yego, musanze hano kuri chantier ya BMBC Homes 2020 Bujumbura gahahe. Hanyuma jewe nitwa David Ntamakuriro nkuko nabivuze. Nkaba ndi muyobozi wa shira hamwe kuva rivuka mu 2012 tukaba dukorera mu byo mujyana na architecture na construction. Ubwo turakora ivyigwa by'amazu y'ubwoko bwose kandi mu buryo bwa kijambere buteye imbere. Turafise abahinga benshi babikora. Hanyuma tukubaka n'amazu ku mashantier. Hanyuma nkaba nubatse nkaba 35 nkaba kandi mfise abana batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe hanyuma na nyina wabo. Ni byiza cyane tuva ko umuryango umeze neza. Mbiga none muri no chantier yanyu ariko n'uca dutangaje arico catumye duhaguruka tuza kubaza utuntu tumwe na tumwe. Twabonye mukoresha abakenyezi tukabona mukoresha n'abantu bagendana ubumuga. Mbiga none ibyo bintu mwabyumviriye gute? Bwa mbere twe tumaze imyaka 10 tuko turakora kano kazi. Twarubatse amazu y'abarundi benshi baba babanga mu Burundi baba no mu mahanga batwitura bashaka service professionnel mu mazu yabo tubakira. Rero urangaje abagabo ukabona ko nabo hari bibananira. Ukabona umugabo ariko akora bigura intege kandi afise ibiro byinshi. Mugabo jewe muri experience yanje ugasanga wasize umudamu kujya nyene ubona na ruguru mu iwacu nkagenda umurimiro kujya ubona zikasa kumwe kurima nini ukabona ko arakorana ingufu ata mutima mubi ukabona ko yakora nyene nk'umuntu w'umukozi kubuje twagenda ndavuga duti muze gutanga akazi rero ntaho dosaka kudukangisha ibikenye waba umudamu waba inkumi twege turagusa ko umuntu yiteguriye gukora kandi akavyerekana twasanze rero neko bakora bakazana umwimbu ivyo ni cyambere hanyuma no kuvyo bataba bashoboye imbere no vuga ngo by'inguvu cyane nta shante yopfa ngo umuntu afise inguvu uko baca babangana n'abagabo nimba abagabo hari mutima uhuha bagira canke ukutizigirwa bagira mugabo gacha basumye inguvu abadamu nabo bari impande yabo n'umutima mwiza n'igishika cyo gukora akazi bari hamwe rero muri mwishira hamwe baca badana umwimbo munini nk'akaroro abagabo gusa bari hamwe bashobora kwiba mugabo abagabo batatu bari kumwe n'abagore babiri abagore birashobora ati nimugenda mukoze ibintu by'amanyanga byo kwiba banakaga bakunda icupa rero tubashize hamwe kiretse ko abadamu kandi urazi ko amahera bakorera mu miryango kenshi barashikana mugabo hari igihe umugabo akwita mu rwago sivyo urumva rero uhaye akazi abadamu inkumi kuko utazi ko ari nkingi z'urugo novuga muje bw'ikirundi uburi kora nubaka imiryango uburi ko ari nk'inkumi uri kurategura ko umuryango izogira muri kazoza uzobukomeye donc rero harimo no gukunda igihugu no gukunda abarundi kugira famille zikomeye amahera ashike mu miryango akore hanyuma no gukingira ishira hamwe ubavanze barafashanya mu kudakora amakosa amwe abagabo bari hamwe bashobora gukora bonyene. Yego Bega none ko twabonye hariho n'umuntu agenera ubumuga afite ukuboko kumwe ariko tuhabonye yubaka kandi abishoboye neza cyane kandi tukamera tuzi yuko mu kibano canke mu masosiyete atandukanye ahantu bakumira nkukumenga nabo ntibashoboye mwebwe nk'umukoresha mwavyakire gute mwamwemereye kwaza gukora gute mubona ubu hari gukora gute? Yego ubwa mbere turafise abagenana ubumuga nka babiri sivyo ahayo usanga dufise n'abitere mu myaka mbere tudeda nk'ubuzi bwo gucunga umutekano butasaba inguvu no kuvuga twebwe dufata ko akazi bwa mbere navuze ko ishira hamwe sinyungu gusa mu by'amahera usanga ituma igihugu kirya amatepize nk'ayo wacu kugira gitera imbere abagendana umugari badateye imbere naco ngitera imbere abadamu badateye imbere naco ngitera imbere rero twebwe uje ngaha dufuma turaba bijyushoboye nimba hari sakuna naracane batebya ayi ntitubimuha mugo tubone ko umuntu agendana ubumuga atari umunebwe uko ari abagendana ubumuga batamugaye cyane badacitse n'amaboko mugo biriko barasiga muri ville canke mu dini ntara canke biriko bicaye nko ngo ntashobora gukora tege tubonye umuntu avuga ati jewe nta kuboko mfise nta kuguru mfise ntibinkwiye nkore vuga nti mbere wewe rero jahajya kora ngira naho abandi bose tubagabanura we ntagabanuka
tuvuga ati uyu muntu arashaka gute ashaka ko ashaka iteka arashaka gusuzuguza n'umuryango we ngo waramugaye tumushigikire ntiyasabye amahera yasabye akazi kaberanye byashoboye sinovuga ngo babarusha ubanguke kwanguka bakomeye oya namambeshe mugora ngo tumwakiriraho nyene kujya kwimana yihanganira canke itunga abakomeye n'abadakomeye natwe baruti umuntu amugaye tumuha ibyo ashoboye mugabo n'umuntu wo gushigikira cyane kuko asumba abantu benshi tudi urumva navuze ko dufite imyaka 10 muri kano kazi urazi ko tujya muri quartier tugakora inzu tugakura abakozi mu Rumonge muri iyo quartier hari abantu bari kwirigara birigwa barankura umugi canke bakwiki bakankuza kudusaba akazi kandi bakomeye ari misore n'inkumi bakomeye mugabo kazana umuntu yamugaye adafise n'inguvu zose araje gukora akazi niyumva ko mbere babampojeje nkaje namadadari kana ku mbuga ukuntu baza n'ukuntu abarundi bemera kwirwa bicaye impande y'amashante yacu tukabura abakozi kandi bakomeye rero mbonyeje umuntu ndanumva amugaye wewe yemeye kuza gusaba akazi mvuga nti uko vyogenda kose urakora uko abampojeje aya mari amfise yo kubona abarundi benshi badashaka gukora akazi bakinenaguza ngo narize ngo naragize iki umuntu akabona amahera kujana umwana kwa muganga kandi akomeye ariko asanga umuntu amugaye ukuguru kuboko akabona neza araje gukora kano kadashaje akuza afite imyaka 40-45 mugaye imisore ya 30 ikirenga naguza akazi nivyo mbega none mwe hanura iki abandi bakoresha banobwa basuzugura abakenyezi ngo bakareka kubaha akazi canke guha akazi abantu bagenera ubumuga kandi bari bashoboye kubikora mwebwe mu bahanuri urumva kwanza navuze mu entrepreneur si nyungu gusa z'amahera irifa kagira impact mu miryango ahantu dufate nka twebwe sije ko ranga mu gahahe nandi tuzojana handi dukorera abantu bakabona kuzima bwaho bwahindutse umuntu amugaye ahari akungukira kwishira hamwe cyo kimwe n'abandi bantu sivyo kuko ntashira hamwe jogira uruhombo ngo nahaye akazi umuntu amugaye utobura akazi umuha kagize none ko hari n'ubu dusanga ari bwo kuraba imiryango kugira iki niba bakazi kuko kugira bitahure hari abantu bakomeye badashaka gukora akazi urumva reko kwanza umuntu akomeye sigara niko yoshobora akazi akagwa n'umutima umuntu afite umutima ukora akazi rero ngato muri BMBC tubona ko kumuha akazi ari justice ari kumuha agaciro aba yihaye ko itandukanye n'abajya banebwe hanyuma ntashiramo ryohomba mujyakoreje abantu bamugaye niba bakazi bunguke ariko kandi n'imiryango y'abo bantu uko ubupenarije udahaye akazi umuntu ngo aramugaye ubupenarije umuryango wiwe kumbure se wabo yaragiye ku kazi aragira accident canke yavutse amugaye abo bantu bahanye kandi ijambo ry'Imana ridusaba gushigikira abantu nawe ego bari nivyo badashoboye bafise intege nke bajanjaguritse nivyo rakoze ndagushimire cyane urakoze cyane muhesha makuru hanyuma nanjye ndabashimiye ngira ntibivuze cyane ego ndashimikiye makuru imbere ego kubona caje kutugendera urumva turakora bine koga kuva kera hanyuma sabantu benshi bamaze kuza ku umenga mukorana na radio Kazoza FM ego ije kugwiza umwimbu turashimiye rero imbere kinyamakuru canyu hamwe na Kazoza FM ije kugwiza umwimbu kubona mugira no ma initiative dukora mu bintu byo gutanga akazi mu bintu byo kugwiza ubutunzi mu gihugu mu myaka 10 heze twarumvishije turigisha abantu muri diaspora ko kwembesa mu Burundi bishoboka baraza ari benshi urabona mbere banagwiriye nandi masosiyete ariko aratwogera ko agira imigambi nkiyi ndashima kindi kinyamakuru kijana mu vy'ubutunzi abantu ngaba bavuga gusa ibintu bya entertainment n'ibindi bintu mugabe ibintu bituma umuntu aronka megume ngavuga ngo flambu yego umuntu bituma umuntu aronka flambu ibinyamakuru imwe ntibivyenterese ko cyane sivyo ndabashimiye cyane ndabifuje n'imigisha mutera imbere duterana imbere hanyuma mbere mu gutera imbere ntitwishire n'inyuma abadamu canke afise inguvu nke ziturutse ku bumuga murakoze murakoze cyane murakoze cyane nawe